ndabaramukije mwese ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni igenekerezo rya gatatu Ndamukiza umwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe ko hazokwaka izuba haririmo n'ibicu bike bike mu gihugu cose azoba hakanye gusumba handi azoba ari muravya hamwe n'imwaro ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 13 aho naho azoba ari mu ntara ya Gitega. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hongera hacemwo n'ibihe vy'izuba ahatari hake mu gihugu cacu kiretse mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera imuyinga hamwe no mu Cankuzo mu ntara ya Buhumuza hamwe n'Ikaruzi mu ntara ya Gitega hategekanijwe ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 32. Ejo mu gatondo hategekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 8 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.